utebeje dosiye ubura umuryi w'igiturire. Presumption yo kurya igiturire, iyo utebeje dosiye ikamara igihe iwawe ni presumption yo kurya igiturire. Turamaze kubabwira akatari gake kuvyerekeye iyi dosiye y'umunyeshure yishwe n'umwigisha wiwe. Nkuko twese twari dusanzwe tubizi, dosiye y'urupfu ni dosiye yategerezwa kwihuta kuburanishwa. Tubibutse ko bikiba iyi dosiye yagiyemwo igipfungu cinshi. Mwibuke ko umuryango, inshuti n'abagenzi bari banse gufubana iteka uwo yitavye Imana kugira ngo ivy'urupfu rwiwe bibanze bimenyekane. Uwagirizwa ico kibi ariwe Niyukuri Fidel yarafashwe arapfungwa. Abajyango, inshuti n'abagenzi rero bagiye kuraba ikiziga mu buruhukiro kugira ngo gifubanwe iteka, niho gusanga by'ukuri umwana Iranzi Keve yarakubiswe inkoni zo kwizosi zikiboneka. Ayo mafoto rero niko guca arungikirwa procureur w'Ibururi ariwe Ndayikeza Frederic. Uwo nawe ngo yobaciye asaba umuntu yegereye ahari uburuhukiro kugira ngo yishikire kuraba yuko ivyo vyayo mafoto ari vyo. Ngo ahashitse asanga ivyo bamurungikiye ku mafoto nivyo. Ayo mafoto rero ngo baciye bayashira kuri dosiye y'urubanza. Abajyango, inshuti n'abagenzi, abanyagihugu b'Ikajondi niko guca bafubana iteka Iranzi Likeve. Aho bari bazi yuko intaye cifata ijambo wagirizwa icaha agashigwa imbere y'ubutungane maze agacirwa urubanza. Vyaravuzwe yuko umugambwe wavyivanzemwo kugira ngo bikunde Niyukuri Fidel ariwe yagirizwa icaha arekugwe. Aho rero agashavu kari kenshi mu banyakajondi kubera urwo rubanza rwariko rurafata iyindi ntera. Umuryango wabandanije ukurikirana ivy'iyo dosiye, bararuha bababwira bati ku munsi wa kane, no kuvuga ngo uyu wa kane uheze, iyo dosiye niho izoburanishwa. Erega babaryango utanka ku munsi wa kane babishikiye Ibururi wampaye inka. Bari bizeye yuko urwo rubanza ruburanishwa. Ngo baca bababwira bati gira amahoro, urubanza n'umunsi ntiruburanishwa, twasanze dufise dosiye nyinshi. Mw'yandi majambo bati twasanze dufise imanza nyinshi. Abanyagihugu rero baratangaye gose ukuntu urwo rubanza rwari rwahawe isango ryo ku munsi wa kane, hanyuma rugaca rusivywa kubera iyo mvo yuko abacamanza bafise imanza nyinshi. Inshuti n'abajyango niko guca babona yuko yamanyanga yabandanije. Ivyo bikaba bitumvikana ukuntu urubanza rw'urupfu rwari kuburanishwa ikibiriraho rumaze umwanya nk'uyu wose. Amakenga yuko iyi dosiye iriko irafata umwanya muremure akaba yarashikirijwe n'umuryango, hoba hariko harakorwa amanyanga kugira ngo uwagirizwa icaha arekugwe. Umukuru w'igihugu ati iyo umaze kwigumiza ko dosiye umwanya muremure ubu uriko uragira amanyanga. Utebeje dosiye ubura umuryi w'igiturire. Presumption yo kurya igiturire, iyo utebeje dosiye ikamara igihe iwawe ni presumption yo kurya igiturire. Aha muca mwumva yuko uguteba kw'iyi dosiye kuriko kurajamwo ibiturire vyinshi. Kubw'iki gipfungu kiriko kiraboneka mw'iyi dosiye, uwo munsi wo kuwa kane urubanza ntiruburanishwe kumva yuko abacamanza bafise imanza nyinshi, ntihatangwe n'irindi sango ryaho ruzoburanishirizwa. Abajyango, inshuti, abagenzi n'abanyakajondi muri rusangi barasaba yuko ubutungane bw'Ibururi bwo kwikubita gashi bukaburanisha iyo dosiye. Barasaba kandi nuko umukuru w'igihugu yomenya ivy'iyi dosiye kugira ngo ayo manyanga ahagarare. Inzira uru rubanza ariko rurafata si kimenyetso c'uko ubutungane bugoyagoya mu Burundi, ahubwo ni icemezo c'uko atabutungane buriho. Ni icemezo c'uko ubutungane buvugwa mu binyamakuru gusa. Ntushobora gutahura ko hari akarenganyo mu Burundi utarakagirirwa. Jewe igituma ngwanya akarenganyo ndakazi.
ndazi ingene mbabara iyo ndenganijwe. Je nzi yuko rero uwundi arenganijwe ababara kugwiza nka kabiri kuri jewe. None je norenganya umuntu gute nzi ingene akarenganyo kababaza. Ko tugize Imana umukuru w'igihugu akabatahura ingene kurenganywa bibabaza, twizere ko n'iyi dosiye agiye kuyikurikiranira hafi kugira ngo ivy'uru rubanza bive mu nzira. Kuko imanza nkamwe nizi zitavuye mu nzira, ibi ni bimwe biguma bicafuza ishusho y'ubutungane bw'u Burundi. Imana yo mwijuru nibarinde mwese akarenganyo. Mesherezami, akarenganyo karababaza. Akarenganyo ni kabi. Jewe igituma ngwanya akarenganyo ndakazi. Ndazi ingene mbabara iyo ndenganijwe. Nzere ko umukuru w'igihugu ibi abivuga bivuye ku mutima. Imana nibahezagire cyane, reka twibananize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Imana niturinde akarenganyo. Ntiwibagire kugira subscribe, like na gem na partage ku rubuga rw'ishure ry'abarundi bose ruri kuri YouTube. Ntimwibagire kandi no gufyonda kuri aka kazogera kugira ngo dushize kwicigwa hace havuga agakengeri canka ka notification muri telefone yawe. Ntushobora gutahura na gatoya uburemere akarenganyo gafise utararenganywa. Ndasubiyemwo, Imana ibarinde akarenganyo. Ariko sinorangiza ntatekereye aka kajambo abarenganya canka abagira amanyanga mu kurenganya abandi. Kurenganya ni bibi. Umwami Yesu niwashoboye kubavura ibyo bikomere mugendana. Ntibishobora kuzokwijana nubwo binezererwamwo ata muntu akubahuka ata muntu yonavuga umenye hari ijambo Imana yavuze rizokwenenako mpaka. Dushobora kuzoja iyo basokuruza baroye utarariha maripo ni hapa. Kurenganya ni bibi. Hari igihe umuntu afata ingingo mbi atashize ku munzani ingaruka zayo. Hari ingingo ushobora gufata Imana ikayiguhanira ikajaniranya n'uruvyaro rwawe, kandi mu gufata izo ngingo abana mutari kumwe kubwo umujinya mwishi w'Imana. Bibiri tubwira ngo uyu Ahabu yari afise abahungu 70, ariko kera baravyara wana sebutani abahungu 70. Bibiri tubwira ngo barabarondera bose 70, kuko iteko ryavuga ngo ntihagire umuntu numwe wo mu nda y'Ahabu agasigara. Babaca imitwe ngo bayitsekera mu magunira, barayizana ngo bayipanga ku irembo iwabo. Abantu baje kuraba ako gahabwa, yeho ngo arababwira ati twebwe ntitwaje turabicanye, ahubwo ni ijambo ry'Imana ryabashitseko. Kubera bakoze icaha barenganya umworo hama baramwica, Imana irarakara ivuga ko izo ibasubiza ku mutwe, si twebwe. Naganda kubwira yuko ngo guhera ku nshoreke ziwe abantu bose bafatanije iyo nama yo guhahaza uwo mworo, ibyaha byabashitseko, ibyago byarabashitseko. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Kuko usanga ku murongo w'10 haravuga ngo mumenye ko atajambo na rimwe Uhoraho yavuze ku nzu y'Ahabu rizokorokera hasi. Arabaye bati erega si jewe, ahubwo Uhoraho ashikije ibyo yavugishije umusavyi wiwe Eliya. Ndiko ndabereka ingaruka zo kurenganya umuntu. Icaha cyo guhaza umworo ukanyaga umukene ntibishobora kuzokwijana. Ntibishobora kuzokwijana. Urashobora kuba umunyamugambwe ufise igiti uvuze rikijana. Urashobora kuba ufise amafaranga menshi ugapfungisha abantu ku karenganyo canke ukarekuza inkozi z'ibibi. Ushobora kuba umucamanza karuhariwe mu kurenganya. Mwisho wampaye inka. Maripo umviriza. Maripo ni hapa duniani ndugu yangu. Mpaka dushobora kuzoja iyo basokuruza baroye utarariha. Maripo ni hapa. Kurenganya ni bibi. Turetse ko wewe ugira amanyanga yose mu kurenganya, utazogenda mu kuzimu utarishe. Uri kukwegera n'umuryango wawe.
umugore wawe abana bawe nabo nyene bazonywa kuri ico gikombe. Mw'abacamanza b'i Bururi, porokirere kurenganya n'amakosa, kurenganya ni bibi. Ehe ndabisubiremwo wampaye inka, kurenganya ni bibi. Basha uno munsi ni mwebwe mugezweho muravuga rikijana, ariko mukora ibindi akarenganyo mukareke, kuko maripo ni hapa. Uwo mukecuru yuzuye umubabaro, araba ingene bariko bamunyagitongo, atagira umuntu amuvugira, atagira umuntu numwe, kandi ababanyi bavuze bati iryo tongo nigiwe kuva kera, mugabo kubwa gahahazo n'ibindi ntokurirwa ndavuga ngaha bamuhora. Imana tubabarire cyane, barari mwaka baryomeka kurindi. Uwo mukecuru yavuze ijambo rimwe, aramubwira ati wa mucamanza, urantambuka itongo, mugabo ureke ndakubwira ni rya nyuma utambutse. Imana tubabarire kubirangira bitaciye mu nzira nziza, ariko uzi ingene byagenze. Avuye gutambuka itongo, ngeze aho ngira bacha bamenye uwo ari we abahari. Imana ishimwe cyane. Sinzi ingwara y'ibisazi yamufatiye atarashika imuhira. Ashika imuhira, icambere yakoze afata abana biwe batatu yugara icumba. Amaze kugara icumba atora imbugito, arabakerera bose ari wabicira, bose aracibitwe abana biwe. Umugore ariruka aramusiga. Ku mugoroba abahora baje gusangira icupa nawe bagiye bamubona ari gusa yiruka mu ibarabara. Abo bari kumwe bati iri jambo turazo rivuye ni wa mukecuru. Kuva uwo munsi umugabo n'umusazi, umugore biciye abana batatu. Urumva gahindegere kangana ni kwa Urugendo, azize kurenganya umworo gusa. Umutama akazatigira umuntu amutabara. Imana idufashe nukuri, Imana tubabarire. niwashoboye kubavura ibikomere, niwe abishoboye. Ndabutuye mwebwe mwese mwitwaza amafaranga canke ubutegetsi mu kurenganya abandi. Ubwo bube gito ni mu bureke, bifise ingaruka mbi cane kuri mwebwe no ku miryango yanyu. Umunsi w'Imana mwiza.